amen. Murakoze cyane, nanjye ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. Kuko ino hariho abantu bashasha kumbure twese batatuzi, nagomba nsabe mugenzi wanje abanza ashike hano nawe nyene niho akibona ishengero ryinshi ry'igikorane kuva badukoreye ubutare. Uyu n'umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura, nawe muramuhaye kaze. Mumuhaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo. Amukorera iki? Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umwami Yesu abaho umugisha. Uyu munsi dufise abantu benshi cyane twatumiye n'abandi bazanywe n'irembo. Uyu munsi turafise igikorane kabisa mwitenge. Abantu batenganomboye gucamwo atari inyoni ziganza zaca hejuru, nta waca hejuru y'aka karere. Imana iraza ubwenge. Namye mbarira umwungere wa kabiri, turiko turarondera iki kibanza, twaraje ngaha namubaje ati none aho twatanga ya mahera ngo tuhagure twari tuzi ko hazokoranira abantu bangana. Yavuze ngo ntabyo twari tuzi, twe twarondera ikibanza tuzoshira mu rusengero. Mugabo rabira ishengero ryose rikoranaye ngaha, raba iriya miduga yose baririmbye indirimbo zikomeye bagaruka bavuga ngo Sanibarati na Tobiya na Geshemu. None abako bari hariya kure, hariya mu Buyuda, naha bariho. Emwe bakabonye baraza bihana uyu munsi. N'abana ba Sunday baririmbye Sanibarati, baramuzi nawe dudu. Reka dusabe korale Santerare yavuye ku ntahangwa ihaguruke, n'abakristo bose baba bavuye ku ntahangwa bari muri iki gikorane aho muri muhaguruke, kuko ni mwebwe gabavye. Yego kabisa. Biraryoshe yega ntawasigaye hariya, twaje twese ariko ntacu, twaje kuraba abana iyo bagiye. Bagihagaze duhe kaze korale Kamenge n'abakozi b'Imana bavuye aho navuze bace bahagarara bose bahaguruka. Korale Kamenge. Hanyuma twagomba bagihagaze korale y'abagabo yavuye mu Kinama n'abakozi b'Imana bavuye. Mwabagabo ntimugire ngo twabibagiye, twababikiye umwanya mwiza, muhava mutigitira hajya tubumbi. Tugomba duhe kaze korale ya kabiri yavuye ku Musamba bahagarara aho bari. Duce n'abakozi b'Imana, duce duha kaze korale y'abigisha yavuye mu Kibenga n'abakozi b'Imana. Duhe kaze korale yavuye muri Sokarti y'abamama, twabonye baturirimbiye neza. Duhe kaze korale Gahahe, ariko haje zibiri sivyo. Muhaguruke mwese aho muri. Nakarega byavuye mu Kinama bija mu Gahahe none bigeze mu Itenga. Mwebwe ntimuze murishira kure cyane, mufise uruhara runene ino. Duhe kaze korale Ruyange, mwagize neza, mwaraturungikiye ishure, mwaje kuraba abana iyo bagiye, cyo kimwe na korale Imana bace bagara. Korale Maramvye. Okay. Korale yindi Mutara. Yes. Mutara muri mwaturirimbiye neza cyane kandi ntimubura kuririmba, namwe mwarubatse urusenge. Ariko rero hariho Sanibarati bagomba kubasanzaza, mwarahatswe. Mugombe muririmbe mukavumbure, mwarahatswe.
umwami abagirire neza. Reka tubanze tugarukire kuraba abandi turabavuga hanyuma. Mbega abantu bo mwitenga aba batumire banyu mubahaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Mwaturirimbiye ngo tujane guhumbira, baraba bavyumvise. Mwicare kaze, Yesu abaho umugisha. Tugomba tubaze hariya mw'ishengero abantu batavuye aho twavuze, ariko arabashitse hano mu Gahahe bahagarara aho bari. Abantu bitwa abashitsi tutavuze bahagarara aho bari, nabo bariho bahagarara aho bari, bahagarara aho bari turabe. Mbega mubahaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Kaze cyane umwami abahezagirane natwe. Twagomba rero n'uyu munsi igikorane ni kinini, dusubire dusabe sekretari generale wa Sepebu, umunyamabanga mukuru w'amashengero ya Pentecote mu Burundi, nowe yongera ashike hano kuko abantu benshi muri iki kiyaya ntibamuze, araho muzohurira mu nzira. Mbega muramuhaye kaze? Mumuhaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo amukorera iki? Kaze cyane umwami aguhezagirane natwe. Twagomba rero murabona aha hantu dukoraniye, ntitwokoranira ahantu hangana gutya tungana gutya hatarimwo abatwara. Twagomba duhe kaze abubahwa bose badutwara mu gihugu, duhereye kuri musitanteri wa komine Mutimbuzi, bace bahaguruka aho bari, ibindi turabivuga. Abubahwa mwese mwatugendeye kuko uwo niwe adutwara ngaha. Harimwo abo umushikiranganji, harimwo abo muri protokole, harimwo n'abandi. Muhaguruke, ariko dusaba umushikiranganji ashikino, umushikiranganji ashinzwe inyubako n'ibindi bikorwa bijanye n'ivyo, hamwe n'umupfasoni we twamubonye nawe nyene. Urumva erega birakomeye ingo twebwe none, erega abo kubaha mu bubahe. Urumva rero uyu niwe acaserukira aba badutwara, bambariye ngo niwe mukuru ntibovuga. None rero yakuba kaze cyane, kaze. Mbega mubahaye kaze mu izina ryande aho ntimwokwigora mugahagurukana kare ntihari hashushe, akayaga kagahita. Mwe mwabonye umushikiranganji ariko araririmba harya, turamwifuriza kuzoshishikara gukora ibikorwa by'Imana kuko ivyo ntibigira manda. Muri barimwe birashobora guhera ariko bijya bizobandanya. Imana ibaha umugisha n'umufasha wiwe. Turamutse. Yesu nashimwe. Turabaramukize mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murabahaye kaze? Mu izina ryande Yesu abakorera iki? Murakoze cyane. Muzoshishikare kuduserukira neza, niho byogenda neza. Mugume muhagaze duce dusenga. Erega harageze gusenga dukora ibindi. Hariho tugomba kubabarira ubu mu mwanya duhejeje gusenga, hariho korale zica ziririmba zasigaye dutanga amashikano. Hanyuma turacishamwo ijambo ry'Imana rigufiya. Hanyuma inyuma rero duca duherekeza ba bantu bo mwitenga guhumbira. Niko tumaze iminsi tubikora. Nsabe Pastor Augustin mushike hano musenga Imana. Twereke Imana byose. Tukora ibiganza gutya twese.
Mana data wa twese, Imana yo mwijuru, turagushimiye nyakubahwa kuko imbabazi zawe zamahibe bidashira. Warakoze ingene mwami wateguriye ahantu igikorane ciza, igikorane c'ubutumwa bwiza. Ahantu Mana ntabarabizi kw'ishengero nk'iri ryohakoraniye kwamara iminsi yose, ariko kuko wewe muri porogaramu yawe wari ubizi kuva isi itararemwa, nico gituma wabonye ko bikwiye gushika muri iki gihe cacu. None rero turagushimiye ingene wagiye uzigama ishengero n'abakozi, ugategura uyu mwanya mwiza ishengero n'abakozi ugahurira ahantu. None uyu munsi rero turaguhaye kazi ubugira kandi, ngwino ubane natwe, ngwino wongere utuyagire, ngwino wongere utubarire. Wewe nyene ubwo baravuze ngo nkoraririza abantu, nanje ndabacurira amajambo. Wakoze ko ahantu kuri uyu musozi kwari ukwiye gucurira amajambo yawe imbere y'ino shengero kugira ngo ryige kukubaha. Kaze rero mu ihanga ryawe, kaze mu ishengero ryawe, kaze muri aka karere, ngwino uhakorera ibimenyetso n'ibitangaza. Turafashe mpiri imiyaga yose ikikuje ahantu mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'Imana bugaragarira ahantu, impwemu bizihunge, ubushobozi bw'abadayimoni buhunge, ibyo byose byishize hejuru inyuma yawe bihunge, ariko ubwiza bw'Imana bukayanganira ahantu. Kaze kubana natwe, kaze gukorera ishengero ryawe hano hantu, tubisenze mu izina rya Kristo mwami. Amen.